haraciye imyaka ishika kuri 13 isoko nkuru ya Bujumbura ihiye iratokombera. Ariko abarundi bariteze yuko homenyekana icatumye iyo soko nkuru ya Bujumbura isha, barahebura. Bamwe bati yaturiwe n'abateri, abandi bati ni Imana yayituriye igomba yuko hubakwa iyindi soko nkuru ya kijambere. Gushika n'ubu rero abarundi ntibarashobora kuronka umuco. Igitangaje rero, imyaka 13 iraheze, ibisigarira vy'iryo soko bidakubuwe na gatoya. Ubu ibisaka vyarabaye ibisaka, ivyatsi birakura, ahubwo umunsi umwe ibikoko biriyo, ibiyoka biriyo bizohava biturumbuka birya abantu. Bobo Rugurika ati abantu bamwe bamwe bari muri leta barazi icatumye iyo soko nkuru isha. Ati utuvyeyi tubafasha nitwo twabisavye barabikora. Ati mbere ko yoba itigeze ikuburwa nivyo birimwo. Ati hajya ahantu bahatungiye ibintu vy'ibintazi vy'ibisato, nico gituma batayikubura. Ati yaba bagomba kuyikubura baba bararungitse abakozi ba meri bakahasukura. Aha aririnda kuvuga abavyeyi, ati abavyeyi nabonsa, ati jewe mvuga yuko ari utuvyeyi. Ati muri CNDD-FDD barakorera ku bintazi cane, barakoresha abapfumu cane. Ati nico gituma ibiriko birononekara mu Burundi biriko birononekara. Ati ntushobora kuja muri ivyo bintu vy'ibintazi hanyuma ngo ibintu bigende neza mu Burundi. Ati kuko ivyo bigusaba ikimazi, bigusaba gutanga ikimazi. Je rero ndemeza yuko hariho impwemu zibiri. Hari impwemu ya Sekibi n'impwemu y'Imana. Impwemu ya Sekibi muca mwumva yuko ari impwemu y'umwijima, impwemu y'ibintazi. Muze murabe ahantu hari impwemu y'ibintazi nta terambere rishobora kuhaboneka. Abantu bamwe bakorana n'ivyo bintazi kumbure barashobora gutunga mugabo bagatanga abandi kwibimazi. Hari ivyo bintazi usanga umugabo yatanze umugore canke atanga abana, abarongozi nabo bagatanga abanyagihugu babo. Voilà. Aha rero umuntu yoca yibaza ati Imana ivugwa yuko yashize imbere, yoba ari Imana yipfuriza ikibi abarundi? Yoba ari Imana itipfuriza amahoro abarundi? Yoba ari Imana itipfuza abarundi yuko bamererwa neza? Utwo tubazo nawe urashobora kutwibaza. Akandi CNDD-FDD bakiri mw'ishamba twarumva yuko bakoresha abapfumu bo ku rwego rwo hejuru. Umuntu rero yokwibaza ati mu gihe vy'ukuri boba barakoresha abo bapfumu bakaba bakorera mu bintazi, kino gihe twoca tuvuga yuko babihagaritse bamaze kuza bagashika mu butegetsi, twoca tuvuga yuko boba baciye bihana ivyo vy'abapfumu canke vy'ibintazi baciye babihagarika. Aho kumbura ufise inyishu arashobora kuyitanga. Mu gihe ivyo bintazi boba batabihevye, mu gihe ivyo bintazi boba batabituriye bate bagabo turihanye twahora dukoresha ibintazi none turabihevye, mu gihe boguma ivyo bintazi ari vyo bakoresha, mbega abarundi hari aho twopfa twarashitse? Aho umuntu afise inyishu arashobora kuyitanga. Mu kanya nariko ndaraba agakuru, hariho umuntu yakoresha umukozi. Uwo mukozi amaze kumukorera imisi myinshi aramwishuza. Amwishuje uwo mubose wiwe ntiyagomba kumuhemba, ahubwo aca musanga mu mirima amudoda agafuni aca arapfa. Aca amuhamba iyo mu mirima nyene. Uwo mukoresha yari afise umwana. Uwo mwana arakora ivyo akora biranka, ivyo yakora vyose vyaranka, agasubira agakora bikanka. Ariko arasenga azabona umuntu aje nkumera nk'umuniga. Imana ikimubwira iti hariya epfo hariho umuntu bahamvyeyo, umuntu w'inzira karengane bamuhamvye harya, uragenda urabe. Bamutanze k'ikimazi, uragenda urabe.
aravuga ati ibi bintu ntibishoboka. Acagenda abaza se ati papa, jewe ko nabonye ibintu bimeze uku nuku nuku, hanyuma nkumva ijwi rimbwira uku nuku nuku, ibi bintu vyoba ari vyo? Se wiwe arateba aravyemera ko yishe umukozi akamuhamba iyo mu mirima. Reka mbere agarukiriza ngaha, muca mwumva yuko ivy'amangetengete bibaho, ibintu vyo gutanga ko abandi ibimazi bibaho, ivyitwa ibivyeyi rero birabaho. Mu gihe ubifise biragusaba ico birya, aho ni vya bimazi uca utanga. Aha rero ikibazo umuntu yoca yibaza ati mbega mu gihe abasenidefdd boba bagendera muri ivyo bintu vy'ibintazi, aho aba bantu birirwa barapfa ku munsi ntivyoba bifatanganye n'ivyo? Aha Barundi tuguma dukora ntidupfe twarateye imbere, tukaguma turi abambere kw'isi bakenye, aha ntivyoba bifatanganye n'ivyo? Twumvikane, shetani nta terambere na ritoya yipfuriza abantu, agomba yuko baguma mu bukene. Ico nibaza yuko tucumvikanako. Mumbabarire, iki kiganiro carimwe abantu benshi, mugabo kubera nagomba mvuge kuri bino bintu vy'ibintazi, Bobo Rugurika naciye nitiza amajwi yiwe, kuko ibi bintu yama yabivuzeko ati abasenedefdd bakoresha ibintazi. Reka rero ntiriwe ndarondogora, mumwumviritse. Namwe murafise umutima w'ugushishoza, namwe murafise ubwenge bwo gutandukanya ikibi n'iciza. Ivyo avuga vyose bishobora kutaba vyo 100%, mugabo 80% vyovyo vyegeranye n'ukuri. Kandi Barundi kazi muriko muranyumva, hamwe vy'ukuri abasenedefdd boba bakoresha ibintazi, nagomba ndababwiza ukuri kose yuko umuti uriho, kandi ivyo bintazi bitazokwama bishinze imizi mu Burundi. Impwemu ya sekibi ntiyoshobora gutsinda impwemu y'Imana. Ntibishoboka. Ibi rero nta Murundi n'umwe yoshobora kubikinisha. Ibi kugira ngo bihere, mu vy'ukuri bimazi bikaba bitangwa kugira ngo ibi bintu tubivemwo. Abarundi natwe nuko tuzotanga ikimazi. Voilà, ikimazi gitwagwa n'ikindi. Mwebwe mufe kuguma hafi gusa, ivyo tuzovyerekana ku mugaragaro, Umurundi wese abona. Voilà, reka rero ntiriwe ndabatevya, ndabaha akanya mwumvirize. Igihugu ukoresheje mu majambo atomoye Uburundi, mumaze iminsi munavyumva no mu vyo Ndayishimiye avuga, igihugu kiri ku mfiro, no kuvuga nuko igihugu nyene atari umuntu ahema ngo agwe bashire mu isanduga abantu babona, ngo igihugu cy'u Burundi kiri ku mfiro naho kitarapfa ngo gishikeyo. Urambajije uti aravuze ivyo muri politike nta kigenda, kuko politike burya niyo itunganya ibintu byose. Politike nziza y'igihugu niyo ituma ibisata bitandukanye bimera vyiza, bimera neza. Nk'uko bivuze, umbajije mu gisata c'indero. Mu gisata c'indero sinzi ko nza kuronka amajambo nkoresha, ariko reka ngerageze, kuko ejo bundi mwarabibonye, mwarumvise. Noneho ni umuyobozi mukuru mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu, bambe mu bushikiranganje bw'indero murantonda, niwe yivugiye ku maradiyo i Burundi ati ibara ryaraguye, twaragiye mu ntara hagati kuraba ingene indero yifashe, ingene ivyigwa bitunganywa, dusanga abantu bigisha amakosa, no kuvuga bigisha ivyo batazi. Sinzi ko wumva iryo sano. Reka ndagwaka, urumva umuntu ataco azi, mugacamo umushinga kuja kwigisha ugwaruka abana b'u Burundi bashaka ubumenyi, bariko barondera ubumenyi. Sinzi ko uvyumva, icaheza akabaha n'ubujuju. Uno musi ndashobora kubivuga yuko abana b'igihugu cy'u Burundi bariko bahabwa ubujuju kw'ishuri.
noneho kera noneho mwarabibonye umugambi CNDD-FDD uno munsi ntavyo kwigisha kuko urabona mu gutanga ubuzi muramaze kuvyumva n'imbonerakure zitanga ubuzi imbonerakure nizo ziyoboye amashure hafi mu gihugu cyose no munsi mwarabonye amashure yo mu gihugu hagati haba mu mashure y'intango cyangwa mu yisumbuye uno munsi igikorwa nyamukuru gikorerwayo ni ukwigisha ivy'umugambi CNDD-FDD. Hanyuma reka ndaguha akarorero muhora mubona uno munsi hageze iyo bafatiye amanota iyo bavuga bati reka turabe amanota abazoduga muri za mu mashuri yisumbuye cyangwa muri za kaminuza muhora mubibona uno munsi bafatira ku manota yo munsi cyane ku gice reka ndagaha akarorero nk'iyo bavuze ati abana batoye konkuru abana mu wa gatandatu aboduga kera ibyo mwibuka murabizi kera wasanga n'umwana yaronse 60 kwijana hari igihe wasanga ataronse amahirwe y'ukunguruzwa waje mu mwaka w'indi mu mashuri yisumbuye cyangwa bakamushira muri ya mashuri bari baratandukanije ibisata ariko uno munsi bafata bati umwana yamenye nabaronse 35 kwijana sinzi ko mwumva ico bisigura ni bimwe rero mu gifaransa bavuga la promotion de la médiocrité ubutegetsi bwa CNDD-FDD mu ncamake umuntu yovuga ati buriko gusambura kazoza ku Burundi kuko noneho mu mazi imisi mubibona urumva uwo mugambi uwo bavuze mu myaka 18 uyu mugambi ugiye gukwiza imyaka 200 mu mwaka uza mu mwaka wa 2025 hirya y'ejo bazoba bakwije imyaka 200 nukuvuga rero ko umwana yatanguye ishure ari mu mwaka wa mbere reka dufate wa mbere cyane noneho umwana yavutse CNDD-FDD ishite ku butegetsi uno munsi arikagira imyaka 1920 no kuvuga ko yize rero muri ubwo bucucu yize naha rero mubona uno munsi bakubwiye bati umuntu araheza amashuri yisumbuye akaja muri kaminuza agaheza kaminuza atazi ibintu by'indangantara atazi ibintu by'ibiharuro atazi ururimi na rumwe v'amahanga rero nashaka kubwira mu ncamake reka ngeze aha CNDD-FDD ibintu iriko irakora iriko isambura kazoza ku Burundi hanyuma uretse ko muri ubwo gusambura kazoza ku Burundi CNDD-FDD iriko irahamba Burundi iriko irashwanyagura sinzi amajambo y'ikirundi nokoresha iriko irasambura iriko irashwanyagura igihugu cyacu cy'u Burundi naho mu majambo kumbure ndaza kuronka umwanya wo kwisigura ivyo navyo ntibabikora ngo nuko batabizi oya kandi ntibabikora ngo nuko habuze inshabwenge zobikora oya namba bariko babikora kubera ko ari byo bemera haraheze igihe kirekire nakunda kuvuga ibintu by'ibintazi ubutegetsi bwa CNDD-FDD bukoresha iyo umuntu amaze gufata inzira akavuga ati jewe ngiye muri ubu bumenyi ibintu bijanye n'imizimu ibintu bijanye n'ivyo bintu bo bita ngo abavyeyi ibintu kwemera ibintu by'imizimu ibintu by'amashetani urumva yuko ntubukiri mu isi y'abazimu naha rero je mvuga ni kumbure turaza kwashika muraza kubona ibisata bimwe muraza kubona n'ibintu bakora ndaza kumbure kuronka n'akanya kukugira dusabikanye n'abarundi ayo makuru y'ibintu babona hirya no hino mu gihugu ariko batazi ivyo ari byo kandi cyane cyane no mu CNDD-FDD kuko iryo banga rifise akagwi gatoyi k'abantu bakeyi bo muri CNDD-FDD nibo rero bariko bariki igihugu mu byo wavuze ati abarundi barabona hirya no hino ibintu batari bamenyereye kumbure bibaza insiguro yavyo muri iyi myaka 20 CNDD-FDD iri mare ku butegetsi turabona ibintu byo gusaba abanyagihugu ko babashikanira aho bagize ingendo hirya no hino yaba abategetsi b'igihugu canke abategetsi bo muri uwo mugambwe abanyagihugu baho bakubitirwa kubaha amaturo y'ibiterwa canke ibitungwa hamwe na hamwe bakabaka amafaranga ivyo bintu bisigura iki mu matohoza umaze gukora hari insiguro yabyo ihari y'ibyo bintu ucunagira ko nadusigura nahone ico woba umwihwezo wawe kuri ibintu byo gukenesha abanyagihugu menga ni ibintu bashira imbere urakoze nagomba ndabasabe
kumbure abariko baratwumviriza hari ibintu kumbure baza kumva ariko navyo nahora ndavyumva mu minsi yahera mu myaka yahera uti gute nk'umumenyesha makuru reka nshake mfate nk'umurundi asanzwe akurikirana ibiba mu gihugu ciwe imbere yuko mba umumenyesha makuru canke nkaba umuyobozi w'iradiyo umuntu arashobora kwiyumvira ati ni gute abantu bashitse ku butegetsi mu gihe Burundi buvuye mu ntambara twari tuvuye mu ntambara twagira amahirwe intambara yari imaze imyaka 12 yari iheze abantu bose twariruhukije twari twiri bato ndazi uno munsi umwana yavutse sende defte dishite nabivuze afite imyaka 19 hari igihe rero umuntu yiyumvira ati mbega bigenda gute ngo uko umwaka ugenda uko umwaka uhera uko umwaka uhera uko imyaka ihera uko iyindi ntwaro iza urabona haravuye n'intwaro ya Petero Nkurunziza y'imyaka 15 haza uno munsi uw'iyindi myaka igiye kuba ya Varsity ukiyumvira uti ni gute ibintu biguma biyanga ni gute kandi tubona aba bantu barabajene rero ngira ndababwira niho mvuga nti abantu bumvirize ariko kandi ibi bintu kubureza bimwe bimwe ndakuvuga kubera ko je nabifatiye umwanya wo kutohoza nkavugana n'abantu hirya no hino mu gihugu nkavugana n'abantu bari mu rujya mugambo wa CNDD-FDD bamwe nabo bari mu kangaratete badatahura ibintu biriko biraba nkavugana je naragiriwe amahirwe kubera uyu mwuga dukora wo kuvugana rero n'abo bantu rero ngira ndababwire bakora ibintu biteye isoni ibintu biteye agahinda ku gihugu cacu naha rero mvugana igihugu c'u Burundi nari nabivuze mu gutangura abarundi bavyumva umugambwe CNDD-FDD kandi simvuga ko ari aba-CNDD-FDD bose akagwi gato na cyane kajya kama kari ku isonga ry'igihugu umukuru w'igihugu n'inshoreke ziwe barafashe ibintu by'amasezerano y'ikuzimu kuko nivyo bemera ibi bintu ndigenda babwire ukoresha umutwe n'ubwenge bw'umuntu bisanzwe biragoye gutahura ariko nanje nahisemwo kubirondera kubibaza haragera igihe ndaronka abantu babwira baterega hariho abantu bene ivyo bintu bavyemera ati kandi hariho igihe bikora ivyo nyene baba barondera niho mvuga nti hariho ibintu bidusiga ubwenge tw'abarundi bajya abantu rero mu ntumbero no munsi barimo kandi ubutegetsi bwabo babushize mu minwe y'amadayimoni y'amashitani bafite ibintu sinzi hariho abavyita imizimu amadayimoni ariko hariho abandi bo banavyita ngo abavyeyi mu Kirundi naho numva abantu bavuga ngo abavyeyi bashavuye sinumva ivyo ari byo iyo abantu bavuga bacukozana ngo baba bashaka kugira ibintu by'amajini yenda amashetani bakavuga ngo abavyeyi bashe hari umuntu wo muri systeme yanyibwira terega niri zina wumva bavuga ngo leta mvyeyi leta nkozi mu bisanzwe ngo bifitanye isano n'ico kintu nyene c'ukwemera kwabo batwayemwo igihugu nashaka no kubabwira iki dufate kuri ivyo sinzi kumbure abaza kuvyibuka baraza kuvyibuka jewe natanguye kubibona mu mwaka wa 2017 narabonye ivideo y'umumama yavuga ko n'umumama yavuga ko n'umusenzi sinzi ivyo yeretswe n'abandi bamubariye yarashizemo n'ibintu by'abazungu baba pastori ibintu bamubwiye yavuga muri iyo video yari karakurura Mosozi abayibuka baraza kwibuka hari mu 2018 gutyo avuga ibi bintu nyene turiko turabona no munsi ibizoba avuga yuko aba bantu batwaye igihugu mu minwe y'ivyo bintu by'ivyo bimana vyabo by'ikuzimu bemera hanyuma nagenda babwira ikintu rero kirezima byose no kuvuga gisa n'igisigura ibintu byose biriko biraba ico kintu c'ikimana cyabo bavuga ko bo bari co basenga bemera bubakiye ko ubutegetsi bwabo nabo mu nyuma ngo kibasaba kubaka igihugu kirimwo amarira n'amaganya uwabimbiye mu gifaransa yavuze ati kibasaba kubaka igihugu kirimwo le chaos et la désolation rero nahariho nshaka gusigura ivyo bintu ni ukuvuga ko ibi Bernard Apotre yari karavuga ni ukuvuga ko kuba bashite nta neza n'imwe bashobora gukora kugira mu gihugu habitunze kugira abarundi bagire bati ashi
sinzi ko mubibona ingingo zose zagiye zirafatwa n'ingingo zitwara abarundi mu mubabaro wabivuze mu kanya ibi bintu byo guturira amasoko waba bavuze isoko nkuru ya Bujumbura yego n'ivyo radio RPA yaravuganye na bamwe mu bantu baturiye isoko hari ikintu ngenda babwire Ines mucibuke uko umwaka utashe mu nama nshikiranganji canke ntabura umukuru w'igihugu canke umushikiranganji avuga ngo ahahoze isoko nkuru ya Bujumbura ngo tugiye kuhubaka ngo isoko nini ya kijambere ngo y'amagorofa ngo 12 ngo ifite ngo ububiko ngo bw'imiduga bavuga garage parking ngo z'imiduga ibihumbi ngo nka 2 nibaza ko ntari umusazi ibintu mvyibuka jewe narigeze kuvugira ku maradiyo ndibaza yari za radio television Renaissance na RPA haraheze imyaka 3 hari mu nama nshikiranganji bavuze ivyo bintu kubera ko jewe mfise amakuru y'igituma batuririye soko mfise amakuru y'ibintu biri muri rijya shamba uno munsi ryabaye isoko amasato ibikoko bitagira ubwoko bibitse hajya biri muri rijya soko hawo isoko naravuze nti aba bategetsi y'ireta jewe bazonyita umusazi ibi bintu nivyaba mu mwaka uza nivyaba mu myaka 2 nivyaba mu myaka 3 uti kubera naranavuze nti imbere yuko biyumvira kubaka ahahoze hari isoko nguru ya Bujumbura bahasanure bahashira isoko ya kijambere naravuze nti niba banze basi barungika abakozi ba meri bahakubure bakure rijya shamba bakure ibintu biriyo biteye ubwoba ibi bintu ndimo ndavuga ngenda bifatanye n'ibintu umukuru w'igihugu Evariste wenyene yivuze varisite umengo sinzi n'undi mushikiranganje yabivuze muraza kunyibutsa bavuze bati dutwaye umugwa mukuru ubu unyituye muri Igitega jewe ivyo wonye ntaco bitwaye naho butwari Karuzi canke mu Ruyigi canke mu Makamba canke ari hose baravuga bati tuwimuriye umugwa mukuru Igitega hari no mutegetsi yavuze ati ibujumbura hasigaye niho hari amadayimoni ibi bintu sinzi ko muvyibuka ibujumbura niho hari amashitani mubabare sinibuka ko yari umushikanganje uwe canke umuvugizi wa leta alors shaka kubabwira ko bobo barazi ibintu barimo rero nshaka kurezima mu ncamake ibi bintu byo guturira amasoko mubona bakoze igihugu cyose ibi bintu byo gutoza uheje kubimbaza igutoza intererano abarundi murabaza mu ntara zose ndakubwiye ko hari intara igihugu cyose kimaze imyaka 10 n'ingahe hari ibintu byo gutoza intererano batoza intererano mu bigisha batoza intererano mu bakozi ba leta batoza intererano mu mihana iyo batavuze ko ari ukwakira umukuru w'igihugu bavuga ko ari ayo gusanura mu ngoro y'umugambo iyo batavuze ivyo onye bavuga ko ari ayo kubaka ibibuga by'umupira w'amaguru iyo batavuze yuko ari ivy'imipira y'amaguru bavuga ibintu ngo byo kuja kwigira umunsi mukuru w'umugwanyi nukuvuga ni ntumbero yabo twebwe naho twahora tubiharura ngo nugukenesha abarundi ego nivyo kuko ari intwaro z'umukazo zibikora kugira zitwara abarundi batwawe na kigoyi batiyumvira kubera ko inzara ari urutavana mugabo mwumve yuko finalma intumbero ivyo twasanze ari byo nivyo byo kubaka igihugu kirimo amarira n'amaganya abantu bakenye abantu bashonje nukuvuga ko umuntu ashonje non seulement umubuza kwiyumvira mugabo umutera amaganya mbega sinzi ko mubona mu Burundi no munsi abavyeyi batariko baronka ico bagaburira abana bari mu maganya bari mu marira abantu bariko baranyagwa mubazi bisi mubibona abashikiranganje bihaye ibara bambaye ivyatsi bariko baravuga ngo abantu ngo baba muri Rohero ngo mu Kinindo ngo muri Nesesi ngo bagiye kubaka amazu sinzi ko mushobora kwiyumvira Ines abanyagihugu no munsi umuntu yabonye yakuriye mu urugo rwa se na nyina abavyeyi baritavye Imana kumbure cyangwa barashaje bari mu zabukuru uno munsi ukazona leta iraje n'ingingo z'ivyaduka wahantu ngo batazoshobora kubaka gutya ngo canke ngo ikibanza ngo kiri munsi ngo mutashize mutubatsemo ngo tugira tucisubira sinzi ko mwumva amaganya n'umubabaro baca bajamwe ibi rero ni vya bindi bigaruka kuri ajya makuru twaronse bubaka igihugu kirimwo amarira n'amaganya mu gihugu ivyo daimoni vyabo nivyo bibasaba mwavuze mu kanya ibintu
turiko singarukira kuri rohero muri ville Kinindo he mu gihugu hagati mwibuke haraheze umwaka n'imyaka ibiri Evariste Ndayishimiye yarashitse eka n'abandi n'imbere yiwe bariraye mu ngo z'abantu barasenyagura amazu barasenyagura utubutike abantu badandazamo utuntu two kwikora two kwisununura two kwiyungunganya barasambura amazu barasambura amaportaye barasambura amaprotire ngo bashaka kupagura amabara nimugende mu gihugu cyose murabe muhere mu Kirundo Muyinga Kayanza Gitega Makamba Rumonge Bururi Bujumbura ivyo bintu ntavyo bigeze bubaka ayo mabarabara ntayo bubaka icyo bakoze ubona ko ari navyo bari bakeneye ni ibinyene byo gutera intuntu mu mitima y'abarundi gusambura turaza kubishikako n'ibindi biri mu nzira biriko biraba uravuze mu kanya ngo barasaba imfashanyo reka ndabahakana bijya bintu muhora mubona ku masitade ugasanga umukuru w'umugambwe reveriyani aragiye hajya ukazubona isinzi ry'abantu byakubiswe rije ryikoreye ibiseke baje bikoreye ivyimburwa bamwe batagira naho barimo bagiye gusuma mu masoko ngo bashikanire ngo umukuru w'umugambwe bijya bintu murashobora kwiyumvira ibyo ari urazi ko wiyumvira wogira ubu n'ubukoroni nibiki mugabo urazi ko hagati yabo bavuga bati biriya bintu biriya vyimburwa byose muhora mubona amasamaki hari abatwara inkoko hari abatwara impene ati biriya bintu byose birangirira ahantu baja kubihamba byitwa ko bariko bashikanira ivyo bimana byabo murantohoreza mukazumva bati bonyene ndahamagaye abasendedepte cyangwa abo barongoye yaba igihugu cyangwa umugabo mukazumva bababwiye bati ibintu byatanzwe kuri stade y'Ingozi ibintu byatanzwe kuri stade y'Igitega hari igikorane bashikaniye umukuru w'igihugu ati byaciye bijya gufashishwa abantu aho nikora abana kuko dubikisha kuri neza bijya bintu batwara bijya biseke by'ibiharage n'ibijumbu n'imboga n'amagi n'ibiki bijya bintu bijya mu rugo rw'umukuru w'igihugu byobora kandi asanzwe afise ikigega leta imutegekanirije afungura ibyo leta abanyagihugu bamuhaye biriya bintu amakuru dufise baragenda sinzi baregeranya mu nyuma hariho ubuhungu nyene bwo muri izo murakure basanzwe bakorana ivyo bintu baja muri ivyo bintu kubika mu kuzimu bagahamba bikita yuko bashikanye ivyo byabo reka kumura turaza kubishikako kugira mwumve hari ibindi byinshi biba biteye isoni birababaje sindi rero ibintu byose mwumva ngo bikorana biriya bintu bagirira mu ngoro y'umugambwe wa CNDD-FDD buri wa kane ngo w'unyuma y'ukwezi bijya byose turaza kubishika ko ndashobora kubabwira bimwe mu by'inyege cyane tugire ko kuri ibyo nyene by'ibyo bikorane ko CNDD-FDD waje ari umugambwe ntitwari bwabibone mu Burundi umugambe usa n'ubushira imbere Imana uhereza umwanya utari muke n'uburyo bw'igihugu mu bintu uvyo gusenga ubwo rugurika wogira ko n'insiguro ya bijya bintu navyo Imana abarundi bazi bamwe bavuga kuva kera sivyo Imana abarundi bamwe bavuga ugaye micro mwamba bari nariko ndavuga nti urabona Imana abarundi bazi nta numwe atazi yuko ari Imana y'urukundo ni Imana y'imbabazi ni Imana y'amahoro ni Imana y'iciza sivyo rero iyo uzorabe iyo uvuga ko washize Imana imbere ubigaragaza mu bikorwa ntubigaragaza mu majambo ubigaragaza mu bikorwa mu gihugu kirimo ubutegetsi bwashize Imana imbere hategerezwa kuba harimo ibikorwa by'urukundo rwinshi none nivyo bihari nivyo mubona ibihari no munsi hari igice c'abarundi biswe ba mujeri n'ubwo butegetsi nyene uwo mugambwe CNDD-FDD hari igice c'abarundi no munsi bateshejwe izabo hari igice c'abarundi biswe banyagufa nagenda babwira ivyo rero niyo ntumbero ya CNDD-FDD bisigura iki niho ngomba kugaruka ca kintu rero bo bavuga ko bemera ya Mana bavuga jewe ndagenda kubwire si ya Mana si ya Mana abarundi bazi si ya Mana nyene imbabazi ya Mana rukundo ya Mana mahoro oya ni ya Mana rero yabo kumbere reka ndacita ikimana ataba kamana kikibi kabatuma kati
jewe ivyo nkeneye narababwiye ko nkeneye igihugu kirimwo amarira n'amaganya rero nkeneye ko ku munsi mutegereza gusesa amaraso nagira ndababwira umuntu azompaririza ndasavye yaba umuntu ari ngaha yaba umusende David azompaririza akanyereka umunsi n'umwe gusa ubutegetsi bwa sende David butashesha amaraso muri iyi myaka 20 nagira ndababwire barashesha amaraso y'abarundi batisha abantu kuva bagishika muri buki 2005 muri buka bazibura abanyagihugu bakabatungira ku migano muravyibuka sibi byubu ni byakera haizi imyaka 20 dukorera muri iki gisata bica ku munsi amaradiyo tuvuga abantu bake cyane para raporo yabica uno munsi apotre yaje kubivuga uno munsi bageze aho batekera abantu bakaba mu mifuko murabe ibintu byasubiye je n'ubunyane imbere y'ikiganiro nariko ndonka amakuru y'abantu bambwira bati hariho umuntu yitwa Gustave yanyuruzwe twamubuze irengero yakora muri Brarud ko imbere yuko nza mu kiganiro tumaze iminsi tuko turakora amakuru ku bintu by'abantu basubiye gutoga ubisiga hirya no hino mumaze iminsi mu makuru turiko turavuga abantu basora bariko baricwa bagatabwa mu misarane mu matware za Kabezi za Kayanza naravyise ahantu hirya no hino mu ntara murumva ko ni code ni kintu ubwo butegetsi bwabo bubi bubwira abantu hariya mu Kayanza bati koriku hariya mu Kirundo bati koruku hariya ani mu Kabezi bujumbura bari bati koruku nukuvuga ko hariho même la coordination du mal y'ikibi nukuvuga ko hariho akazi kajeje gutunganya ico kibi na rero mvugane jewe sinoharira yuko bijya bikorane bagira ari ibintu byo gushikanira noneho mora mubibona ko haca hava ibintu byo gushikana ni ibintu byo gushikanira ivyo bimana byabo by'ikuzimu ivyo bintu byakwegeye amahano uburundi reka ndabaha akaroro iyo aba basenga reka ndabaha akaroro gasanzwe iyo aba basenga iyo aba baja mu bikorane byo gusenga imana tuzi umukuru w'igihugu cy'u Burundi cyangwa umukuru w'umugambi sende David tusipoze ko uno munsi aribo bafite ingingo ya nyuma bavuga cyangwa n'umushikiranganje wa mbere je ne sais pas umushikiranganje w'ubutungane tuvuga wari wese nagenda babwire baba ndakubwije ukuri baba bava muri ajya amasengesho wumva bavuga bati kameme dufungiye umuntu ubusa reka nka Florian Irangabiye n'ukuri ujya mu mama dufungiye ubusa tuzi neza ko turenganye reka tumurekure baba bavuga bati reka Clement Nkurunziza nta numwe atabita amaze imyaka uno munsi irikiraba indwi irenga afungiye ubusa yakuwe muri leta zunze ubumwe za Amerika abantu bamwagiriza ibintu by'amafuti kubera intagondwa z'abantu b'amacakubiri bari muri Canada bamudendereje ubutegetsi uno munsi bariko bamwicira mu bitaro mu gasho Ingozi ni ibi bariko barakorera ba muganga Dr. Sahabu Christophe rega sinzi ko mubizi bajya abantu baba babizi kujya butegetsi bavuga buti reka aba bantu tubafunge n'abantu bazwi hanyuma bene wabo canke abo baserukira bagume muri wa mubabaro ya ntuntu n'amaganya urumva ko ari bya bintu ntazi byabo bibasaba naha rero ndakubwira raba abarundi muhora mwumva narumvise imigambo bavuga bati nko muri MSD narumvise bavuga bati dufise abanywanyi benshi ubutungane bwaranabejeje bamaze imyaka 5 bari mu gasho bwarabejeje bati baratubwiye ko ari umukuru w'igihugu ivyo nitegeko ryavuye ku mukuru w'igihugu canke mu ntuze mu mugambo abantu sinzi komba kwezwa mugabo ugacuguma mu gasho none wumva abo bantu basenga ya mana y'ubutunga wumva abo bantu basenga ya mana rukundo erega nuko mutazi mu busho abantu bariko barahonerayo ibi bintu rero byo gusondesha abantu nabo abantu no munsi muhora mwumva abantu bariko baragwara ingwara zitari bwaboneke mu Burundi abantu bagwaye ingwara bavuga ngo bari vyuririzi ndibaza ni benshi cyane no munsi kweri imibereho yahindutse y'abarundi abarundi ntibakibayeho nka kera inasi kumburuze kubigaruka tuba turavuga kubaho nabi ejo bundi numvise mu makuru yerekanye nyene muvuga cyari cegeranyo numvise cyo mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu cyakozwe hisunzwe imfasanyo y'abasisi umenye narumvise bavuga yuko ibice 34% by'abarundi uno munsi bagenda n'ingwara zo mu mutwe zikomeye nukuvuga ko twarapayutse nukuvuga ko turabasaza nukuvuga ko twarayinze
nukuvuga ko amavese mu Burundi murabaza uno munsi ngene biko byagiye nuko nyene atanu ubuganga bukiriho atabuvuzi bukiriho mu Burundi n'ibitaro byari by'inanase mwarabonye ico babikoreye naha rero mvuga nti bijya bintu jewe ndashobora kubivuga Imana imbabarire ariko ibi bintu jewe sinemera ko byabikorane baja gusenga Imana tuzi Imana dusenga Imana rukundo Imana nyene imbabazi hanyuma bakaba bashize abarundi mu maganya nkaya ibi bintu tuze tubivuge vraiment kumure n'abariko barakurikirana cyane barabivuga raba ibi bintu bakora ibara ibi bintu by'igitoro erega abantu bibaza ngo harabuze amadevize ngo harabuze ngo isosiyete izana igitoro ngo harabuze ngo regidezo byasoya neva abikora abizi bijya byo kwaka ishirahamwe kanaka urudandazwa rw'igitoro naho iryo shirahamwe ryoba ryavugwa kwibiki cyahora ari bikora neza ugacuza ishirahamwe ryacu ry'amazi n'amatara regidezo ngo niyo ugiye kudandaza igitoro ugacufata mukawe umugore wawe ukamushira muri ivyo bintu wazanya amasosiyete za prestige ibintu bitabaho no musigire uraza abarundi bariko baricwa n'inzara kubera izi ngorane z'igitoro uraza abarundi bariko baricwa na kigoyi kubera kubura umuyaga nkuba byuko erega nivyo n'ibintu bibiri amazi umuyaga nkuba igitoro n'ibintu bituma imibereho y'abantu ibano kwanda ivyo rero no munsi nivyo babikupa kubera ko bazi b'abarundi bazicwa n'inzara kubera ko bazi b'abarundi bazosara mu mitwe ni bimwe rero navuga byaba Imana byaba nasaba naha rero nshaka kuvuga kumura turaza gushika ku kibazo cya bijya bintu reka ndakigire bijya bintu abarundi abasande defete nta barundi basanzwe baja abasande defete barakunda kuja mu bintu kuwa kane buri wa kane w'inyuma y'ukwezi bakagenda ngo bagiye ngo mu gikorane ngo tugushimira Imana ngo umugambwe sende defete ariko ujya mugambwe murazi ibintu gukora mbega abasende defete bahora bajaye barazi imivumo barazi ibintu baja kwikwege barazi Imana baja kuririmbira cyangwa bakomera amashi barazi ingaruka mbyazo urazi ko batabizi yuko buriya mu gitondo guhera 6h du matin harakagu k'abasende defete bari hajya ku isonga abari mu mukuru w'igihugu aza yinyegeje mu mitugu isanzwe binjira hariya mu ngoro ya sende defete bobo barafite ibindi bisabisho babanza kugira barazi ico baba bariko barabihereza barazi ivyo baba bariko barabisaba mu nyuma bo bagaca bataha abandi bakaza pendi ivyo eske abasende defete barabizi iyo bariko barakomera amashi ibintu bitagira umutwe n'amaguru barazi ico baba bariko barenza na reka mbendagejeje aha mugabo kwari ukuvuga yuko jewe nibaza ko bifitanye isano nayo makuru twaronse ko bafise ibimana byabo n'ibintu vy'ikuzimu baninahaza basenga bemera je nibaza ko ivyo baba bariko barakora kuko iyo aba basenga Imana ntushobora gushira Imana imbere imyaka 200 ngo igihugu cyacu gice kigenda ahubwo kigwa mu manga iyo myaka 200 iki kintu cyo kuvuga bobo bavuze ndakubwire iyindi nkuru twaronse version twahawe n'abari muri sende defete nyene bavyegereye ariko batavyemera bavuga mu bisanzwe ko bijya bintu bobo bavuga bati twashize Imana imbere kujya kuntu bama babivuga mu majambo mu bisanzwe bavuga bati erega harimo n'ibintu byo gushaka gusuzuguza Imana abarundi bazi harimo gushaka kwangisha Imana abarundi bazi mu barundi utigute kuko urabona bagira bati igihugu cy'u Burundi igihugu ciza igihugu c'Imana twashize Imana imbere urabona ajya amajambo bavuga mu iyo bari kwiyamamaza mu ntara iyo bari mu masaza mu bisanzwe nko ku Murundi w'umukristo mu vyumva abantu bavyumve n'abakristo bavyumvire mu bisanzwe uca wiyumvira uti none gama ko igihugu cyacu twagushize imbere ko buri mwaka tugutunganiriza ibikorana kugira dukundane kugira tube mu mahoro none bigenda gute ngo uduhe igihugu c'ubwicanyi nk'iki uduhe igihugu c'ubusuma nk'ubu uduhe igihugu c'akarenganyo nk'aka ndiko ndavuga abarundi bavundiye mu minyororo hirya no hino mu gihugu ataco bagira uduhe igihugu tunyagwa ku munsi imbonerakure zidutoza ko gutoza amahera y'umugambi zidutoza ko amahera ngo yukubaka ibibuga zidutoza ko amahera ngo yukubaka ingoro z'umugambi umugambwe tutarimo ni ukuvuga ko hariho gutera igipfungu
mu mitima y'abo bantu b'abarundi bakunda imana rurema bimwe apotre yariko aravuga ni ukuvuga ko harimo gusuzuguza imana nyamana imana yaremye imana rukundo nivyo turiko turavuga naha rero tuvuga tuti nukubiraba iyo nijya mvugo y'ubutegetsi bijya bikorane bagira bakabigira effectivement bariko bararenganya abavyeyi reka ndabaha akarorero k'indi nkuru maze iminsi n'ubu mwarumvise umumama yitwa Emilienne Igitego umumama yahagurutse mu nama arabwira abategetsi hari haje n'umushikiranganji ati nyabuna bategetsi bayobozi b'iki gihugu uyu muyobozi yadoma agatoki ku muyobozi wabo ati araziyogeje ariko yakoze ibara babyita gute urumva yasambanya reka nkoresha yasambanya abana bato abana bo mu ishuri raba ubutegetsi bwa sendegeti bwaciye bugenda bufata wa mumama kuko yavuze ikitavugwa kuko yakoze aho bababara baterera mu gasho uno munsi ndenda kubaza uraza abavyeyi Igitega mu ntara Gitega batuntuye bari mu gusara mu mitwe kubera ujya mu vyeyi afunzwe azira ubusa azira ko yadomye urutoki ku kibi none we ntumva ko woza mu gikorane gutu uri umukuru w'igihugu usiga Florian Yangabiye mu gasho kujya ujya mu mama bariko bicirayo ata muntu numwe atazi yuko ibyo bamwagiriza ngo yavogereye imbere z'igihugu bazi ko ari amafuti naba dosiye yanuze ya muganga Dr. Christophe Sahabo navuze mu kanya ba Clement Nkurunziza navuze mu kanya hariho baba mama bose bakiriye imyaka ngo 30 n'ingahe umumama ngo kubera ko yanditse kuri WhatsApp ati ngo bagira akezi ngo bari basanye bari baduze ngo imisozi nk'iki akantu nkako ugafata umuvyeyi ukamucira atawe yadomye ku rutoki ukamucira imyaka 30 ngo bamuciriye nuko ngo n'amande y'ibihumbi imbere amamiliyoni amajana 5 sinzi ko wumva ibintu bakora ni ibintu byo gucumita mu mitima abarundi ni bya bindi rero tuvuga ivyo bishetani byabo bibasaba bati dushaka ko muduha igihugu camarira n'amaganya uno munsi igihugu cy'u Burundi nukuri jewe umuntu ngaha ari kuri iki kiganiro canke n'umusende DFDG haba kuvuga ngo rukana bumenyi canke ku maradiyo naho azoza kuretse muzomuha ijambo abeshuza ibi bintu tugo turavuga abarundi uno munsi navuze ikigwa cyasohowe n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu cyerekana ko abarundi ibice 72 bagendana indwara zo mu mutwe ibice 32 bagendana indwara zo mu mutwe zikomeye no kuvuga ko twasaze erega n'abasazi n'abantu bayize batuntuye c'est ça qu'on appelle des maladies mentales graves sinzi rero je naho rero nashaka kuvuga murabe neza naho navuga n'abakozi b'Imana hari ikintu nkunda kubona abantu b'abakozi b'Imana bakaja muri ivyo bintu bakaja kubisigura bakaja kubiherekeza ariko barazi amahano baba bariko barakwegera igihugu cy'u Burundi naho rero mvuga nti muri ivyo byo kuvuga bati wewe watubaje ati mbega gute ko baja mu mpuze baja mu ati gute ko baja mu bikorane bavuga ko bashyize Imana imbere n'ivyo l'objectif principal harimo gusuzuguza y'Imana rurema y'Imana rukundo y'Imana mahoro y'Imana nyine imbabazi kuko ntushobora kwicira ibi bintu nimurabe je murabona amasanamu yo muri Ibujumbura abantu ntibagira isukari abantu ntibagira amazi ntibagira amatara ntibagira igitoro ntibiyunguruza none abo bantu boreka kuyinga gute abo bantu boreka gutuntura gute hariho abo bavuze bari banditse ibibazo byabo kuri Facebook hariho wari yavuze ati boburugurika hamwe byogaragara ko hariho nk'imfungurwa hariho amashikanwa ubutegetsi bwaba bwaratwaye mu boro kuvuga ko bo ati uriteguye kuza mu Burundi gusaba igikombe je murama nabivuze ndi umuntu je ndashobora no kwihenda ivyo nibisanzwe umuntu vraiment ari umuntu aciye guparatiko nous sommes pas parfaits twebwe ntituri bihanganye urashobora kwihenda ariko ndabisubire ibi ndiko ndavuga n'ibintu mba mfitiye amakuru kandi ngira ndababwire abariko baratwumviriza kumbure benshi bariko bumviriza ku radio ngaha ibi bintu niho ndavuga natanguye kubibwira abantu dukorana ivyo onye bonshingira ntahe natanguye kubibwira abagenzi tugendana natanguye kubibwira abanyepolitike bamwe harimo n'abari mu butegetsi bwa CNDD kwirya ntwaro
ibintu byose iriko irakora bishingiye ku kwemera ibintazi, bishingiye ku kwemera ibintu ubwo bumana bwabo bw'ikuzimu bubatuma bubasaba. Reka rero ndabivuge, umunsi hazoboneka umuntu agira ati bya bifungurwa CNDD-FDD yakoranya kuri stade Ingozi, kuri stade Gitega, bimwe bashikiriza ndayishimiye, ya mafi twarabonye amafi, inkoko, turabona amagi, turabona imikate, turabona impene, turabona ibitoki n'ibiseke byinshi. Umunsi bazovuga bati havuyemo ibintu bingana gutya, twabishikirije aboro bahanana, twabishikirije abantu bari ku bitaro ahanana. Nukuri benda babaza mwani murabona CNDD-FDD niyigiye gutanga ibyo kurya bihiye mu bantu, nimurabona kwitwara radio televiziyo nationale y'igihugu. Uyu muntu yabadije nuko ari kuri Facebook. None murigira mubona aho basubira kuvuga bati umukuru w'igihugu yagiye gusangira ka kaganuke abarundi bamuha banga bamutekerera, yagiye kugasangira n'aboro bahanana. Umuntu amaze kubibona azombwire jewe aminyuze, hanyuma nzosaba ikigongo mvuge nti aha nivyo ndavyemeye naraheza. Ariko ivyo mfise n'amakuru nshobora kwemeza kuko ndayahabwa n'abantu babizi neza. Ico ni kintu. Hanyuma hariho uwandi yavuze ngo none kubera ibi byose biriko biraba ngo abarundi bokora iki. Nagira mvuge ikintu kimwe nahereye ko muri kino kiganiro. Mfatire ku kantu gato. Ejo bundi reka ndababwire Igitega mwarabonye isekeza umukuru w'igihugu n'umugore wiwe umutambukanye wiwe ngo baragiye batanguza ibintu gufisekeza ngo cyo gukora isuku. Ubu ngo nibo bagiye kuza barasukura amabarabara. Nagenda babwire baragiye ahantu abantu babararita amabutike yugawe, amamangazina arugagwa, amashuri arahagarikwa, hanyuma abantu bagenda bashishwe, abantu bagenda bashigwa ku ruzuba n'iyo nzara baba bifitiye n'ishavu bafise, abantu ntibakomye amashi. Nagira mbwira abarundi urwego rw'iperereza ngo rwaciye rutangura gutuma ko abantu ngo mwe ntimwakomye amashi, kandi twababonye ngo umukenyezi w'umukuru w'igihugu ngo ariko aravuga ijambo ngo ntimwakomye amashi, ngo mwanamuraba ngo urujishe. Mwe mwumve ico caha gishasha kije i Burundi cyo kudakoma amashi. Mugabo ico nshaka kubabwira ni iki, nshaka kuvuga iki, barundi yaba urugwaruka canke abantu bose kuno munsi bazi ko bariko bariruka inyuma ya CNDD-FDD, bazi ko bariko baragenda mu masitade ya CNDD-FDD bakoma amashi. Kuko reka ndababwire mu bijyanye no kwemera, buriya muzozora n'ijambo ry'Imana iyo bavuga abantu ari abapastori cyangwa abapadiri, abantu abakristo bakitabiriza bati amen amina, no kuvuga riya jambo ni ryavuye mu kilatini risigura wijokwa, no kuvuga ego ndavyemera. Rero ndababwire abarundi bose birirwa bariruka inyuma ya CNDD-FDD, abamama, abapapa, abo bajeni zombonera kure, abo bantu ibibi byofashikira ibintu byose tuvuge by'ubukene, ibyo by'ibigwara by'ibintazi biriko biratera mu gihugu, ibi bintu by'ukuyinga mu mutwe CNDD-FDD yazanye. Ntibaze bavuge ngo ntibazi iyo byazananye, ntibaze bige umwikomo, bamenye yuko baba bariko baraja kuvuga bati amen. Naha rero mvuganti umurundi uno munsi nashishoze, natohoze, namenya ati mbega aba bantu turiko turakurikira by'ukuri badutwariye, acamenya ati aha hantu nzobandanya nkurikira canke jewe ndavuye inyuma. Abariko barava inyuma nabo bazazi yuko bategerezwa kuvyiyungunganya abo bantu bakahava. Kuko umuntu amaze imyaka 20 yica, umuntu amaze imyaka 20 agusondesha, agukenesha, anyaga bagenzi aho mubibona, uwo muntu si uwo gukurikira kandi ni uwo kwirukana. Ivyo rero abarundi bazi ko bazobishika. Nagira mvuge akantu gato Apotre yavuze gakomeye cyane. Apotre yavuze ati aba bantu batwara uno munsi n'abajenosideri, n'abantu bafise ivyiyumviro vy'ihonyabwoko banarikoze, ati kandi n'ubu bariko barabikora. Nivyo bariko barabikora bimwe, sivyo? Ariko nagira mbwira abarundi kuko ndazi Apotre arabizi, kenshi twavuganye, ndazi ko tuyiyumvira canke niyumvira, nta tandukaniro rinini ririho. Ariko abarundi bamenye yuko jewe ndabifatira n'akarorero ku muhungu w'imbonera kure yigeze kubantuka cyane misi yose, haba kuri Facebook, haba kuri Twitter, haba aharonse akaryo yarantuka, akambwira ati wowe muri kuracyoza ubutegetsi. Nkavuga nti sincyoza ubutegetsi, mvuga ncyoza ibibi bakora. Jewe sinanga ubutegetsi, nanka ibibi bakora, bakorera abarundi. Mu nyuma je ndavuga nti uyu muntu je nibaza ko afite ingorane aragwara, ndavuga nti reka ndamuronde
ndamurondera ndamubwira none gamuvya mwene wacu ko je mbona misi yose uvuka ufite ikibazo nyabaki mbwira ikintu nakosheje acambwira ati wowe uranka CNDD-FDD ntoya je sindayaha ushima ntayanka mfite abagenzi benshi muri CNDD-FDD mfiseyo n'inshuti arambwira ati none we ko atakintu na kimwe ushima ko atanakimutera amashuka ca ndamufata ndamubwira nti nagira mbwizina Imana ishimwe hajye mvuze ndamubwira nti ndakubaza ikibazo basi wewe ndondagurira ibintu bitanu CNDD-FDD yakoze vyiza jewe ubunyene n'ukuri cenda gusaba ikigongo kandi ivyo bintu nanze cengedera ndabigendereko ntangure kwambira ivyo bitanu yambwiye ibintu bisanzwe abantu bumva ariko birimo n'ibiterasoni icambere yambwiye ngo umviriza ndakubwiye ngo uvyango bikunda ngo CNDD-FDD ngo yateye iteka umuhutu uko nyene vyo ngo yasubije iteka umuhutu okera umuhutu ngo aranuranura ngo arara urukunda ngo aricwa ariko uno munsi bararyama agasinzira ngo uno munsi ngo araronka igiti ngo araronka ubutegetsi ca nawumbwira ni mon frère reka rero ndakora igituma atari cyo ca ndamuharurira abahutu CNDD-FDD imaze kugandagura yonyene twebwe RPA twakoze ndamuharurira ibihumbi n'ibihumbagiza by'abahutu CNDD-FDD yagandaguwe bo muri Paripoto FNL CNDD-FDD yagandaguwe baba SNL ndamwereka abahutu ibihumbi n'ibihumbagiza bari mu buhungiro hariya za Tanzania hariya mu Rwanda muri Kenya mu Buganda muri za Zambia hanyuma tubandanya tuvugana wenyine aravuga ati ibi bintu ariko arambwira ko ari ibyo ndamubwira nti mbega ndambwira rero CNDD-FDD wibaza okay shaka kubwira politiki CNDD-FDD ifite ivyiyumviro by'abanyabwoko effectivement byo gukorera ikibi umututsi ariko ivyo ni muri politike yabo ni muri bimwe baza kurwanya ariko muri ibi bintu by'ibintazi bemera ibi bintu by'ututumana two mu ishamba twikuzimu tubatuma tuti dushaka ko mukenesha abarundi dushaka ko mushira abarundi mu mitima y'abarundi amarira n'amaganya nagenda kubwiye yuko ivyo ntibitora ubwoko uno munsi muri bya bitigiri navuga 74 72 kwijana by'abarundi bagendana ingwara zo mu mutwe kubera ingorane z'ukuru muri bijya bice harimo abahutu n'abatutsi abatwa n'abagana hariho n'abanyamahanga babiburundi shaka kugeza on rero nahana vuga nti Ernest Baduti ujya mwabwira bavuga ati bokora iki nukuvyanga nukutangura kwiyumvira ingene abo bantu bazobasezerera ndaguha kandi karorero mu ntara zose z'igihugu abantu bahora babona utuntu twubatse ruguru twubatse ngo ni inama nshingiro ndabasabe n'ukuri nimba hari CNDD-FDD bari hano mu Kigali baze batubwira ico tujya tuzu tumeze nk'utururi jewe abantu bambwiye bati bijya bintu ni nk'ibigabiro no kuvuga yuko bagiye baradushinga hano hose ni nko gushingira icicaro ubwo budayimoni bwabo nyene bw'Imana burya buntu nta nama zibera kiretse rimwe rimwe iyo bagiye kwigisha ivyo bintu by'amacakubiri n'abanyabwoko tujya tuntu nta nama zibera hari ibindi bintu ngenda babwira mwarabonye Igitega barubatse ikintu bise ngo ni igicaniro c'Imana Apotre araza kugure kugira icyo kivuze mwarabibonye icyo kintu kiri Gitega n'ejo bundi nabonye ndayishimiye yaragiye ngo kuraba ibikorwa nagenda babwira muravyibuka bafashe ahantu bahatwara ikintu c'ikibuye amahanga bavuze ngo bakuye muri Bujumbura rirara baca baravuga ngo aha dushize runo ruguye ngo ni ikimenyetso cyaho tuzubaka igicaniro c'Imana amakuru mfise nahawe n'umuntu w'umupolisi abizi neza yambwiye ati aba bagabo murakwiye kubatohoza ko mukamenya ibyabo ati kuri rujya ruguye munsi ya kijya kibuye bahashize ikiziga c'umuntu bishe bazanye ikiziga c'umuntu baragishiraho rujya ruguye baca barushira hajya mumbwire rero ingene igicaniro c'Imana gishobora kubakwa ku kintu c'ikiziga c'umunyagihugu yishwe naha mvuga ni hariho ibintu by'amahano by'imivumo burya butegetsi bwazanye mu gihugu cy'u Burundi araha tubona ingorana rutavana kubera ko ivyo bimana byabo Imana bubasaba kubaka igihugu kirimo amarira n'amaganya reka nje kuri Adonis yavuze ati babandanya bahenda abarundi ugwaruka ngo yuko ngo izi ngorane zihari ngo zatewe na za ntwaro za kera ngo zari zihari hamwe n'abakoroni ivyo bintu ni ibinyoma n'ikindi no kubitebako kuko reka ndamubwira Adonis aba bantu b'inzirakarengane b'abahutu b'abasenera abo batutsi b'abasenera abo batutsi bo muri Emeze bo muri Itora abo muri zande birirwa barica none n'abakoroni bariko barabica none ni za ntwaro za kera ziriko zirabica
ibi bintu neva wenyene yivugiye ati yo nande ndamarambaye ndaguye mu gahunda ati imiliyaridi 52 zikagenda kagirira ati ndamaramaye nk'ubuserukira igihugu mwarabibonye bukeye yaciye avuga ngoya ngo twasanze ngo bazitwaye ngo ntibigaragara neza ngo nta n'amatoza twabakora ko kandi ntibisaba ko tubafunga ivyo mwarabibonye none abantu bariye amafaranga y'urugomero rwari kuzanira akamaro igihugu n'abanyagihugu ni za ntwaro za kera numva ari abakoroni naha mvuga rero ni ivyo bintu Adronis abimenya vyumve abarundi abajene bavyumve CNDD ikoresha ikinyoma iyo iriko iravuga ngo ni za ntwaro za kera ibi iriko ishaka kuvuga ngo abatutsi abo batutsi none nibo bariko baricisha abantu no munsi abo batutsi nibo bariko barasubiza inyuma imiliyoni zirenga 100 z'amadolari banki y'isi yose iba yahaye igihugu ngo zikore izo miliyoni leta izisubiza inyuma kweli kubera ko yanka gukora imigambi y'iterambere kubera bya bintazi bemera byo gusondesha no gukenesha abarundi no kubatuntuza nivyo nashaka kuvuga rero aho ndacishishura alors Adronis yasubira aravuga ati yanakubajije ibyo bajya amasengesho abapastori abakozi b'Imana mu madini atandukanye babahezagirana kutamenya acanye kugira ko n'uwo yakubwira akagwi abarundi barakeneye kumenya Miteo yavuze reka ndababwira twabivuze mpejeje no kuvyumva apotre abivutse hariho abapadiri bo muri Eklezia Katolika ndabivuge bavyumva jewe sindi umupadiri sindi umusenyeri nta n'ubuhinga mfise mu vy'Imana ibi ndiko ndavuga ni ibintu natohoje ni ibintu nkurikirana abapadiri bonyene ndabizi neza baramaze kubona ko bajya abagabo ivyo bavuga n'ivyo bakora bitajanye baramaze kubona ko ivyo basenga n'ivyo nibiba mu gihugu bitajanye no gusenga reka mvugire umusenyeri Simone Ntamwana musenyeri Simone Ntamwana arakunda n'ivyo Igitega yakora ari musenyeri mukuru w'Igitega leta niyo yimukiye nukuri sindi umushinga manza wiwe cyangwa avoka wiwe mugareka ndamubwire nibisanzwe yuko umukuru w'igihugu cyangwa leta igutumiyeko ati ngo dusomere imisa nibisanzwe ko aja kubasomera imisa mugabo ndabibutse mwibuke ko uyu musenyeri ariwe muntu ari mu bantu bama bariko barahanura CNDD ejo bundi mu misa za nyuma yabasomeye yarababwiye ati yamara ibi bintu muguma muvuga ngo mwashize Imana imbere ibi bintu muguma muvuga ko igihugu cy'u Burundi kigiye kuba igihugu c'amata n'ubuki iterambere ati igihugu cifashe ati jewe ndafite amakenga nukuri siniko ndamusubiramo mugabo ibi bintu nivyo yavuze ati ndafite amakenga ati kuko ndavye ubwicanyi buberaho hanze mu gihugu ndavye inzankano zigishwa abantu bakanyagwa ngo kuko atari abasendedesi abantu bakimwa ubuzi kuko atari abasendedesi ati je ndabona ibi bintu bizobagora gushika yabibwira Evariste Ndayishimiye naho nshaka kumuvugira vraiment naho atantumye musenyeri Murundi yarahanuwe kandi n'ubu ndazi abandanya hanura uno munsi ndazi ko ari mu bantu batuntujwe no kubona igihugu aho kigeze nashaka rero kuvuga yuko yaba aba basenyeri ba Eklezia Katolika yaba abo bapadiri birirwa barabakira nejo nabonye ku munsi twitegurira vya Pasika Evariste yikoreye akantu kagati ese no wita umusaraba ujya na gati yikoreye nyene kukugira ikimenyetso cyo kwiyamamaza kuko umusaraba n'umwe twaronkera ko urukiza n'umwe twaronkera ko ukubaho n'uwo musaraba nayo abarundi kajya akantu kujya neva yikoreye na gati kikibi kariko kazanira abarundi amarira n'amagana reka rero mvuge yuko bajya abasenyeri abo bapastori abo ba apotre ntibabiza aya makuru dufite kumbure benshi ntibayafise nico gituma nabona babwira ati babandanye bamenya ivyo baja guhezagira babandanye bamenya ivyo baja guherekeza kugira babikore babizi reka ngende no ku kintu ca Charles yabivuze akantu nibaza keza ati mwe muri abamenyesha makuru nta kuntu mwoza murakora utuvideo canke amajwi y'ukubeshuza ibi bintu umukuru w'igihugu agenda arabesha kuko nivyo yariko arabesha ngo ivoka ngo muri Etazi bona haragiye ngo usanga bigurwa ngo amadolari 5 d'abord nagenda mubwire ko atari ivyo sivyo nta voka igurwa amadolari 5 muri Etazi hari amasenti hariho amasenti hariho icyo bita amasenti n'amahera ari munsi y'idolari rimwe idolari rimwe iyo byabaye umurenge yavyo monogoje sinibaza ko byorenze rimwe n'amasenti angana ariko reka ivyo nyine bihari
iyo ariko aragereranya bijya Burundi arazi ko aba ariko arijyagirira aba ariko arasamaza abarundi ariko nongere ndababwira Evariste yaragiye mu gihugu ca Guinée mu mwaka wa 2020 agiheza kwatigwa mu kibanza cy'umukuru w'igihugu niho yagiye muri Guinée jewe ndafite amakuru bazombeshuze Evariste Ndayishimiye n'abavugizi biwe ndafite amakuru ko ariyo yagiye kwatirwa muri ivyo bintu vyabo bemera icyo bita initiation niyo yagiye kwigirira rero Evariste nibaza ko hari ibintu ahora avuga afatiye ku bintu by'ukuri biba n'ibindi avuga ari mu mwuka wa babavyeyi je niko nibaza ntihajya ahora avuga ati mwijukire korora ubwoya mwijukire korora ibifyera mwijukire korora imisiba nivyo bizoduteza imbere je nibaza ko abari mu yindi je niko nibaza naha rero mvuga nti nk'abamenyesha amakuru tweco dukora ntitwoja ngaho twe ntitujeje guhaririza umukuru w'igihugu ariko tujeje gufata ivyo yavuze tugahereza abandi bahinga bakabiha insiguro mu mazi imisi muvyumva hari abahinga baza bakabisigura bati bijya bintu yavuze sivyo ntibishoboka abarundi ntibazotungwa n'ibi ntibazokitwa n'ibi iterambere rizozanwa n'ibi Evariste Ndayishimiye abanyaburaya Union Européenne iheruka kumubwira ati turagukuye kw'ibihano mu mwaka wa 2022 atariko dushaka kuzana ya mafaranga y'agaciro mu Kenya tuyaguhe usubire ushira igihugu ku murongo mugabo kubera ko wewe yanka ryaterambere azi yuko babavyeyi bibo bohava bamuhambarira kumure bakamukorera yaranse abazungu n'ubu bari mu kangaratete baraguye mu gahunda bariyumvira bati none uyu muntu twakwiye kw'ibihano eske bimeze gute yaranse ibintu bamubwiye bati twumvikane ibi n'ibi tukurunde ko ibifaranga amayero yaranse mumaze imisi muvyumva avuga mu madisikuru ngo baragumana ngo ayo mahera yabo none gasha mwe mwumva uwo muntu akunda abarundi naha rero mvuga nti ibintu arabikora akagwi duha Theo yavuga ati muragira vraiment mutubwire mwama muvuga akagwi k'abantu buriya no mu isengero nico gituma hariho abarongoye isengero ibihugu byose bigira leta bikagira akagwi cyo bita Conseil national par exemple la sécurité Conseil national pour la sécurité alors akagwi tuvuga akagwi mu Burundi nako kagwi k'abategetsi bake bafukana igihugu mu nda nukuvuga aribo bafata bene izi ngingo z'amahano zituma abarundi bamana intuntu n'amaganya mu Burundi nako kagwi misi yose rero akagwi nyereka meze akagwi kagirwa n'abantu 15 mu Burundi niko bimeze hanyuma hariho igihe akagwi hagira uvamo agapfa hariho ikindi gihe muri bonyene abavyeyi babo bavuga bati nyabura uyu ni mumufate ni muroge ejo bundi muheruka kubona intwazanga y'umupolisi bahaye isumu aheruka kwitahira Imana imwakiye ifashe nabo yasize abo bavyeyi babo nyene barafite ingene babatuma utwo tuvyeyi abavyeyi n'abibarutse bakarera utwo tuvyeyi turafite ibintu tubatuma tuti harageze ko mukura namwe bagafata umwe bakamuha uburozi akagenda uwundi bati kubita hariya mu munyororo rero nshaka kuvuga ko kazu Theo azogakurikirana hari igihe havamo bamwe bagapfa abandi bagafungwa abandi bagahabwa isumu haduga rero abandi ukuvuga ko kama gahindagurika mugabo ikigera karenga k'abantu 10 alors shaka guheraheza kumure mvuga ni Andre nikigize aravuze ikintu Andre nikigize n'umuntu akunda kudufasha mu gutahura ibintu bijanye n'ivyigwa by'ubutunzi yavuze ikintu ati ingorane z'abanyamitahe tubiravye abantu bazana imitahe biraboneka ko atabahari erega niho nshaka gushika abantu bararaba bati mbega ko tubona mu Buganda babeshejeho n'ama-investissement abanyamitahe baraza ari benshi bavuye hanze iki gihugu cy'iruhande yacu cy'u Rwanda raba abanyamitahe bariyo bakubwiye abantu bariko barava mu bihugu hirya no hino baza gukoreraho abantu bafite amafaranga menshi baje kuyakoresha uno munsi biri mu bituma ico gihugu kibo kiratera imbere muri Tanzania nuko kuko za Kenya ho ibintu bamazemwo uburana i Burundi hagiki n'abafinzi ega sinenda kubivuga n'ibintu muzi i Burundi haraza umuntu ati nyabuna rero genda afite amafaranga iki kiyaga Tanganyika iri nitunga mufise ridasanzwe ndabona ingene twobikora nkazana ibintu bimeze uko ngashiramo ibintu bimeze uko nozana amato gutya nkazana ibi aha tukahubaka ibintu bimeze uko ingenzi zohurumbira iki gihugu ikintu baca bamubwira gutya hariho ijambo bakoresha murarizi ngo ndimo
erega baca batangura kuvuga bati none ibi byose ujya kuvuga ndimwo. Urumva ko urabona kubwira umuntu agira azane imiliyoni ziwe 500 z'amadolari, wewe ntakuzi iyo wavuye iyo mu ishamba, ntakuzi mugabo aje kuraba ko umushiranganisha wari umukuru w'igihugu, nawe ugaca umubwira ngo none ngo ndimwo. Urimo mu mahera yiwe akuye muri Etats-Unis, amahera yakuye mu Buyapani. Erega nuko abagwizatunga birirwa barasubirira angani kwigize ndazi ko abizi abagwizatunga bama bariko baraza bagana Burundi, mugabo kubera cya kintu bwabo buvyeyi bwabo bugira buti ubusa umwanya w'iterambere, uyu ni umwanya wo gukeresha abarundi, nico gituma baca bafata babagwizatunga bakirukana. Abagwizatunga bama bariko bariruka hariya muri za Asiatique n'imigeze mu bazi, Abarabu, Abahindi, abantu bahorana amaduka akomeye, abantu bari bafite imigambi ariko barugara, amasosiyete ariko arugara. Nibyo rero barimo. Rero ushaka kubabwira Andre yavuze ikintu umva barenese natsaye bayavuze ndahejeje. Andre yavuze ikintu ati none ati je n'ukuri sindi mwebwe muri ko muravuga sinzi ko mubona iyi gihugu kija, ati kuko ndabona ejo ve mu Burundi atari heza, ndabona Burundi bwana ahantu habi. Nagira ndababwira ijya ntwaro batayihagaritse, nagira ndababwira ejo bundi mwarumvise ibintu Evariste Ndayishimiye yavuze ngo mbega nk'ubu ngo dufashe ngo umugambi ngo wo kugira isuku, ntiyavuze aho bayigorigirira ngo hanyuma ngo tukafata twese nk'ibihiri. Mwumvirize ibintu yavuze ngo tugafata nk'ibihiri ibibando ngo tukagenda guhiga isazi, ngo hanyuma ngo nk'ubu ngo ugatusanga ngo isazi ngwiringo ngo kuri parabise ngo ugacufata ngo ugahushura ngo hushu we yasazi ngo mukica ngo cakiyo sinzi ikintu acagezaho. Barafite ibintu bavuga mu migani, bijya bintu no kuvuga. Hariho abantu bobo bazi ko bazokubita bijya bibando, hariho abantu bazi ko bazohonya, hariho ibintu bariko barategura bibi cyane. Ajya amaparabise nayo avuga nukuvuga ati muntu uzotwitega kuri uyu mugambi w'ibibando. Ibibando nayo mahonya bwoko yabo bazogira nibi bintu byo gukenesha abantu, mugabo amenye ko zijya mvugo avuga hariho abarundi bazi kuzumviriza kandi bamenya n'ivyinyegeje inyuma. Muri bajya nyene bari kumwe bahora babibwira abandi. Ndazi neza ko ivyo bintu bariko barategura vyihonya bwoko vy'ikibi ntavyo bazoshikako. Na rero nshaka kuvuga ni Andre arafise ukuri, abarundi turiko tuja habi cyane, turiko tuja mu nzara imwe ya rutura, imwe imeze nk'intambara y'isi yose. Abarundi bazohona, bazokwicwa n'inzara. Uno munsi bariko bicwa n'ama AVC, bariko bicwa n'izi ndwara z'ivyuzurira nyene zidakira kubera zatewe n'imibereho mibi. Ivyo bintu rero sende dese bitavuye ntibiriko birahera vuba. Reka mbendagize cyane.